Ishavu ni iki? Kubera iki ishikira umuntu? Hari abantu bamaze imyaka myinshi bubaka ubuzima bwabo, bubaka umuryango, bubaka ubucuti, bubaka akazi kabo, bubaka izina ryabo ryiza, bubaka icizere abandi babafitiye, ariko rimwe na rimwe iminota 5 gusa y'ishavu igashobora gutuma ivyo bubatse imyaka myinshi bisenyuka. Minota 5 gusa, umunota 1, 2, 3, 4, 5 ntivyoroshe, igasenyuka ibintu bubatse imyaka n'iyindi. Umuntu ashobora kuvuga ijambo rimwe gusa, ijambo atarafise umugambi wo kurivuga, umugore akababara, umugabo akababara, umwana akagira ubwoba, umugenzi agatakaza icizere yaramufitiye, kandi haciye iminota mike wa muntu yari yashavuye akavuga ati iyo mbimenya, iyo mbanza kwiyumvira sinagushikirwa n'ibi bintu. Ariko ijambo riba ryamaze kuvugwa, igikorwa kiba cyamaze gukorwa, igikomere kiba cyamaze gushika, umuntu aba yakomerekejwe by'ukuri. None ndakubaze gato, woba warigeze gushavurira umuntu ukunda ukavuga ikintu hanyuma ukicuza cyane? Woba warigeze kurakarira umwana wawe kubera ikosa rito akoze hanyuma umaze gutekana ukibaza uti mbega ni kubera iki nashavuye kuri urwo rugero? Ni kubera iki nashavuye gutyo? Woba warigeze kubona ubutumwa muri telefone yawe bugushavuza ugaca usubiza ubwo nyene, ugaca ubwishura ubwo nyene uriyumvira, maze nyuma yo gusoma ubwo butumwa wanditse ukavuga uti iyo menya ko ndiko nandika nashavuye nari kurindira gato. Canke kumbure hari umuntu ari hafi yawe, abantu bose bazi nk'umuntu ashavura n'ingoga, ikintu gito kiramushavuza, ijambo rito rikamushavuza, ikosa rito rikavamo ingorane, kavamo amatati, gutongana n'ibindi. Ariko ikibazo ni iki? Mbega umuntu avukana ishavu? Ishavu niryo tuvukana? Canke ishavu rishobora kuba rifise imvo? Kandi hari ikindi kibazo gihambaye kuruta ibindi. Ico kibazo ni mbega ishavu bwaryo ni ribi? Canke ikintu gitera ikibazo nico dukora iyo iryo shavu rishitse? Uyu munsi dutanguye uruhererekane rw'ibiganiro bizotuma turushiriza gutahura ishavu ryacu n'ingene tworigenza. Ni urukurikirane rw'ibice 9 canke ama episode 9, video zo bigizwe n'ama episode 9, episode yose zo bifise ivyo itwigisha. Muri episode ya mbere nko tugiye kuba dutangura ni episode izo bifise titre ivuga iti ari nayo dutanguriye kuno munsi, imbere nyuma yuko introduce kino kiganiro. Episode ya mbere cyatuyibandaniriza ko igira iti ishavu ni iki? Kubera iki rishikira umuntu? Aho tuja kumenya ishaco ishavu n'impamvu rishika. Muri episode ya kabiri tuzabira hamwe ibintu 6 ishavu ryonona mu buzima bwawe utabizi. Ibintu 6 ishavu ryonona mu buzima bwawe utabizi. Ni muri episode ya kabiri. Muri episode ya gatatu tuzorabira hamwe inzira 7 umuntu yocungeramo ishavu jiwe wewe. Inzira 7 wocungeramo ishavu ryawe nizihe? Tugiye muri episode ya 4 tuzoraba ibintu 5 vyihishije inyuma y'ishavu ryawe nimvo zituma ushavura cyane. Episode ya 5 izogaruka ku buryo 5 umuntu yokoresha ishavu ryiwe mu buryo bwubaka. Uburyo 5 wewe wokoresha ishavu ryawe mu buryo bwubaka. Episode ya 6 izogaruka ku bintu 7 umuntu yokora buri munsi kugira ngo acungere ishavu ryiwe. Uyu munsi, ejo, hirya ejo wokora iki? Buri munsi nibiki wogira akamenyero? Ibintu 7 wogira akamenyero kugira ngo ucungere ishavu ryawe mu buryo bwiza. Muri episode y'indwi tuzoraba ishavu mu muryango, uburyo rishobora gusenya abo ukunda n'ingene wobarinda. Mu muryango uri umupapa, uri umumama, uri umwana, ishavu ryawe rishobora gusenya gute abo ukunda? Kandi wokwirinda gute, wobarinda gute muri ico gihe? Muri episode y'umunani tuzorabira hamwe ishavu mu kazi no mu bucuti, uko rishobora konona izina ryawe n'amahirwe yawe mu kazi
no mu bucuti. Ingene ishavu rishobora gusenyera ivyo bintu bibiri, rishobora gusenyera akazi, rikagusenyera n'ubucuti ufitaniye n'abandi. Muri episode y'icenda tuzosozerera ko tuzoraba uko wokiza ishavu ryawe ryo muri kahise. Wokira gute ishavu ryawe rivuye ku bikomere byo muri kahise, nibiki wokora kugira ngo iyo shavu rihere. Ibi nivyo turazora mu episode yose azobagize n'urukurikirane rwa bino video bivuga ku ishavu, dufasha n'ingene dushobora kugifasha rino shavu tukaricungera. Jewe nitwa Wilfried Irambona, ikinyamakuru ni Wi-Fi Media gikorera kuri Facebook na YouTube. Reka twinjire ino episode ya mbere ibaza iti ishavu niki. Reka dutangure ku kintu gishobora gutangaza abantu benshi. Ishavu si umwansi w'umuntu, ni rimwe mu marangamutima umuntu agira, nkakurya umuntu agira umunezero, nkakurya umuntu agira agahinda, nkakurya umuntu agira ubwoba, nkakurya umuntu yiyumvamwo ko akunze umuntu, niko n'ishavu riri mu buzima bw'umuntu. Ishirahamwe ry'abahinga mu by'inyifato muri Amerika ryitwa APA risigura ishavu nk'amarangamutima ashobora kuva ku kurakara guke canke kugushavura buke bigashikana ku burake bukomeye cyane, bigashikana ku ishavu rinini. Ishavu ishobora gutangwa ari rito ariko igatuma umuntu yisanga ashavuye cyane. Tiyo umuntu ashavuye si mu mutwe gusa, umubiri nawo uravyumva ukavyiyumvamo. Umutima urashobora gutera n'ingoga kihuta, guhema bigahinduka, ugahema yihutagiza ugasanga ariko arahezagirika. Umubiri nawe ukagira ubushuhe budasanzwe, umuntu akumva afise inguvu nyinshi zo kugira ikintu yokora muri uwo mwanya. Ivyo ni bimwe mu bihinduka bishobora kuba mu gihe c'ishavu. None ni kubera iki umubiri ukora gutyo? Kubera ko ishavu rishobora kuba rifitanye isano no kumva ko hari ikintu gitera iterabwoba, akarenganyo, kubabazwa canke intambamyi gishobora kuba cabaye muri uwo mwanya. Ni nkaho umubiri uvuga uti hari ikintu kitagenze neza, hari ikintu kitagenda neza, rindira ugira ico ugikozeko rero. Kandi ivyo byoshobora kuba byarafashije abantu kuva kera kwikingira ibintu byari bibateye akaga gakomeye cyane. Abahinga nka Howard Kasnov na Raymond Tefret barerekana ko ishavu rishobora kuba rifise akamaro iyo ridakabije, yatari ishavu rirenze, yari ishavu ritamara igihe kirekire, kandi umuntu agashobora kurikoresha mu buryo bufasha. Ariko kandi hari ikibazo gitangura ivyo byose. Ngiyo ishavu rije, ubwenge bwo kwiyumvira neza bushobora gusubira inyuma, maze igikorwa cyihuta kikaza imbere. Ubwenge bwo kwiyumvira neza bushobora gusubira inyuma, maze hakaza igikorwa cyihuta. Nubwo ishavu rashobora gutuma wiyumvira gukora ibintu wihuse cyane kuruta utamaze no kwizirikana imbere gukora ico kintu ugomba ukore. Niho umuntu ashobora kuvuga ati reka ndamwihore, reka ndamubwire, reka ndamwishure, reka ndamukubite, reka ndamwandikira ubu nyene ntatebaganye. Ariko inyuma y'iminota mikeyi agasha yibaza ati kubera iki nakoze ibi. Byose yabikoze, mugabo inyuma yabyo avuze ati kubera iki nakoze ibi. Inkuru ya David yashobora kugitugira ishe idufashije. Reka dufate uyu muntu tumwite akakarorero, tumwite David. David yakora cyane, yarafise umuryango, yarafise abantu bamwizigira, ariko yaramaze iminsi afise ibintu byinshi mu mutwe. Akazi kari kamuremereye, amahera ntabwo yari menshi, yari make cyane. Yakora cyane ariko akinza make. Yarasinzira nabi, kandi yarafise ikibazo atari bwigere abwira umuntu n'umwe. Umunsi umwe yaratashe, maze kwinjira mu nzu, umwana wiwe amubaza ikibazo gisanzwe ati papa wanzaniye iki? David yari yayiwe nabi, yagize umunsi mubi, acavuga n'ijwi rikomeye ati nta kintu nakuzaniye. Ati ndeka. Abwira umwana gutyo, nta kintu nakuzaniye, ndeka. Umwana yaratekereje, nta kindi yavuze. Umwana acarigira gahoro gahoro. Haheze iminota nka 10, David yaratekanye. Aca yumvira ati umwana kweri yari yakoze iki kuburyo ndamubwisha nkuko. Atekanye arayuka ko umwana atacu yakoze. Kibazo numva nticyayi ku mwana. Ariko umwana we yabaye aho ishavu rya David risohokera. Ibi biratwigisha ikintu gihambaye cyane. Rimwe na rimwe ikintu gituma dushavura sico gikomeza iryo shavu.
hari igihe haba hamaze kwiyongera ko ibintu byinshi biri imbere muri twebwe bitandukanye n'ikidushavuje. Nk'akaroro David wovuga ko yashavuje nuko mu mwana we bamubajije icyo yamuzaniye, ariko sivyo byari byihishije inyuma y'iryo shavu. Ushobora gusanga inyuma y'iryo shavu hari umunanuro w'akazi, hari umwitwarariko w'ibintu byinshi, ukubura amafaranga kubera ko yarakora cyane akanoti nikaboneke, ibibazo byo mu rugo, ubwoba kubera kubura itiro, kumva ko abantu batamwumva, mengi ibyo avuga byose ntibyakigwa, maze ikintu gitoye kikaza kuba nk'akantu kanini nk'ima canke amazi, igikombe cy'amazi usotse mu ndobo yaryuzuye igaca isesa rero, kakaza gutuma amazi arenga urugero. Amazi yari yuzuye, ariko igikombe kimusutse mu ndobo gituma aseseka. Kubera iki? Ibibazo byari byinshi byari byamuzuyemwe, ariko akabazo kamwe ko nyina abajijwe n'umwana wiwe gatumye ashavura cyane, ararakara. Kubera iki none ishavu bishika rigashikira umuntu? Tuba tuvuga yuko umuntu ashikiwe n'ishavu acaba umuntu mubi. Katwinjire muri iki kibazo nyamukuru, ni kubera iki umuntu ashavura? Cha kigo nakubwira APA kivuga ko ishavu rishobora gutegwa n'ibintu byo hanze, nk'umuntu, ikintu cabaye, ikibazo cyo ku kazi canke ikibazo cyo mu rugo. Ariko rishobora no gutegwa n'ibindi bintu biri imbere muri twebwe. Harimo kwiyumvira cyane ku bibazo, kwibuka ibintu byakubabaje muri kahise, cyangwa kwama twiyumvira ibintu bitagenda neza buri munsi. Ibi rero birahambaye cyane, kubera ko bishobora gusigura ko rimwe na rimwe umuntu adashavuzwa gusa n'icyo umuntu amubwiye. Burya urumva yuko ari ibintu bimushavuza cyo kwa byinshi. Ashobora gushavuzwa n'insiguro aha icyo yabwiwe. Je ugasanga ndakubwiye ikintu nawe uciye gisiguro kutariko, gacugihaye insiguro itariyo, ugashishavura. Urumva insiguro wahaye ikintu irashobora gutuma ushavura, kandi atari yo nsiguro cyari gifise cyo ubwaco, akame kaco akaba atari cyo kintu cyasigura, mbwa kubera insiguro ugihaye ikagushavuza. Reka tubifatira akaroro gatoyi. Dufate ko umuntu akubajije ati, cyangwa akubwiye ati, ibyo wakoze birakeneye gukosorwa. Hari ushobora kwiyumvamwo ati, ndafashijwe reka ndabikosore, umva bayimvire neza. Ariko ubundi akavuga ati, uwo muntu ambona nk'utazi akazi, aransuzuguye. Amajambo namwe yakoreshejwe, mugabo ukuntu umuntu yakiriye niko gutandukanye. Umwe yabonye yuko ari imfashanyo aronse, uwundi yabonye ko asuzuguwe. Bamubwiye gukosora ibintu, kumbe hari kunyungu ziwe, ariko abonye ko asuzuguye, ko abonye ko atakadashoboye. Ariko gasanga uwundi nawe yatahuye yuko yari imfashanyo. Umwe yatahuye nk'imfashanyo yari ntaza gushavura, ariko watahuye ko yasuzuguwe abwiza gushavura, mbera no kurakara, ashobora no gushatera matati kagwana. Amajambo rero arashobora kubamwe, ariko ukuntu abantu bayakiriye bigatandukana, bituma umuntu ashavura canke umuntu ntashavure. Niho twumva abahinga nka James Gloss bashimika ku bijanye no gusubira guhindura uko dutahura ibintu, ico bita cognitive reappraisal. Ni kuvuga ko umuntu ashobora guhindura uko asigura ibintu byabaye, maze ivyo bigahindura nuko yiyumva. Ubushakashatsi bwa Gloss n'abandi bwerekanye ko ubu buryo bwo gusubira gusobanura ibintu bushobora gufasha kugabanya amarangamutima mabi. Reka dufata akarorero. Umuyobozi akubwiye ati, igikorwa ntikirarangira neza, hari ibyo dukeneye gukosora. Ushobora kwiyumvira uti, aransuzuguye, jewe ashize kuvuga ko ataco nakoze neza. Ishavu rica riduga. Canke ukibwira uti, ushobora kuba nakoze amakosa, reka numve icyo ashaka ko nkosora. Ikibazo kizaguma kiriho, kubera ko nyine hari ibyo bikeneye gukosorwa. Ariko uko ubwonko bwawe bugisobanura cyangwa bwacakiriye, byahindura ibintu, kandi ukuntu umwishura naho biraja guhinduka. Cyavyerekana ko ukuntu twakira ibibazo abandi baduha bishobora gutuma dushavura, canke bigatuma tamanga mutima mabi tugira. Iyo rero umuntu wakira guhanurwa, cyangwa ukabona ko umuntu bivuze ku neza yawe, bashobora kugira amarangamutima meza. Ariko iyo babonye ko ari nka attack cyangwa ari nko usatiriwe, bishobora kugirira nabi. Reka dufate akarorero kino nkuru y'uno muntu yitwa Aline. Aline agiye ku kazi ka buri munsi nk'uko bisanzwe,
umuyobozi we amubwiye ati Aline, hari ikintu twokosora muri ibi biriko akora maze igikorwa kigatera imbere. Ariko Aline aciye ashavura, aciye ashaka kwishura nabi kubera ko mu mutima wiwe yabonye ko bamusuzuguye nk'aho aciye ashoboye, nk'aho ico gikorwa atagikoze neza. Ariko haciye akanya akiyumvira ati mbega yavuze ko ataco nshoboye? Ati oya, yavuze ko hari ivyo nokosora. Aline aca abona ko hari itandukaniro riri hagati y'ivyo umuyobozi yavuze n'ivyo we yumvise canke yashatse kwakira. Niho rero aca amubaza ati woshobora kumbwira aho twokosora? Umuyobozi aramusigurira neza, Aline akamenya amakosa yari yarakoze, kandi ikintu yari yatanguye kubona nk'igitero aca abona nk'impanuro yari yahawe n'umuyobozi wiwe. Ico gihe ntiyatsinze ishavu mu kurwanya umuntu, ahubwo yaritsinze mu guhindura uko yari karatahura ibintu. Ishavu rirashobora kuba rifise ubutumwa. Hari ikindi ciyumviro gihambaye hano. Umuhinga Liza Friedman Barrett yarakoze ubushakashatsi bwinshi ku kuntu ubwonko bwubaka n'ingene butahura amarangamutima. Mu buryo bumwe bw'inyigisho ziwe, Friedman yavuze ko amarangamutima adasobanurwa gusa n'ibintu bihora biteguye mu bwonko mu buryo bumwe kuri buri muntu wese, ahubwo asigura ko uko ubwonko busobanura ibintu biriko biraba muri uwo mwanya, uko busobanura ivyo bumaze kwiga, uko busobanura ibimenyetso vy'umubiri, navyo bigigira uruhara. Yavuze ati ivyo bidufasha gutahura ikintu kimwe. Ishavu rishobora kutubwira ko hari ico dukeneye kwitwararika. Umuntu ashobora kuvuga ati ndashavuye, kuko inyuma y'iryo shavu hashobora kuba hari ibintu bitandukanye. Hashobora kuba hinyegeje ati numvise nsuzuguwe. Hashobora kuba hinyegeje ikintu ati giti numvise ntumvirizwa, ntimbampa agaciro. Hashobora kuba hinyegeje ati ndababaye, mfise ubwoba, numva ndi jenyene, barantaye, numva narenganijwe. Akarenganyo ashobora kubituma. Numva mfise umunanyo kabije, ndarushe cyane, uburuhe ushobora kubituma. Nico gituma rimwe na rimwe ikibazo kitaba ari iki conyene ngo nokuraho gute ishavu, ahubwo hashobora kuba hari ikindi kibazo uvuga uti iri shavu rishaka kumbwira iki, nubuhe butumwa ino shavu linzaniye. Reka turabino nkuru yuno umuntu yitwa Petero aza kudufasha. Petero yari umuntu azwi ko atihanganira kunebagurwa, gusuzugurwa ntiyabyihanganira pe. Iyo umuntu amubwiye ati wakoze nabi aca ashavura, cyabona ko yasuzuguwe. Umunsi umwe umugenzi we yamubajije ati Petero, mbega ni kubera iki unshavurira igihe cyose nkubwiye ko hari ico wokosora? Petero aca yiyumvira, akibuka uko yakuze kuva akiri muto. Igihe yakora ikosa abantu baramucira urubanza aho kumufasha. Yari yarize kumva ko hariyemeza neza ko gukora ikosa bisigura kuba umuntu ataca amaze. Nico gituma no mu buzima amaze gukura, umuntu amubwiye ko hari ico yakoze nabi, ubwonko bwiwe bwaca bumubwira ko asuzuguwe, yuko abwiye yuko ataca amaze. Kandi aha turahigira ikigwa gikomeye kuko yaca ashavura. Rimwe na rimwe rero ishavu ryo muri iki gihe rishobora gukangura ivyiyumviro twize muri kahise. Ibintu twize kera bishobora gutuma dushavura, ariko rero ntitoshobora kuvuga ko ariko bibama byifashe kuri buri muntu. Nico gituma umuntu akwiye kwibaza, akama yibaza, akama yiga kwibaza ati nibiki vyama bintera ishavu, nayahe majambo ambabaza cyane, nibihe bintu canke nibihe bihe bituma nca nishura nabi, haba ikibwira ngo nishure nabi, ni igiki mba ndiko ndumva imbere yuko nishura, ntahura iki mu bintu umuntu ambwiye, imbere yuko nishura natahuye iki. Ivyo ni ibibazo umuntu zaribaza kugira ngo yimenye. Ni ibibazo bifasha umuntu, ni nk'intango yo kwimenya no kwitahura, akamenya ingene zo kwakira ishavu ryiwe. Tugiye mu gace kavuga ku ishavu n'umubiri. Hari ikintu kimwe dukwiye kwiga. Umubiri wawe urashobora kumenyesha ko ishavu ririko riraduga imbere yuko riboneka. Mbere ko ryigaragaza, umubiri urashobora kubikwereka. Uti gute? Umutima ushobora gutera n'ingoga, ukuntu wahora uhema bishobora guhinduka ugahema uhezagirika. Ijwi rishobora kuduga rikaja hejuru gusumba uko ryahora, ugasanga uriko uravuga uhezagirika. Amaboko
ashobora gushuha ugasanga uriko urata amaboko utajya nino, umuntu agatangura kuvuga cane ugasanga uruvuga bukebuka ariko waduga ijijwi kuvuga cane, canke umuntu akumva ashaka kuva hari kugira ngo aje kugira icyo akoze. Ivyo rero bihinduka bifitanye isano n'ukuntu umubiri witegurira guhangana n'ikintu ubona nk'iterabwoba canke umwitwarariko, ubona nk'igitero, umubiri ubwawe wama witeguriye kwikingira. Nico gituma umuntu akwiye kwiga ibimenyetso vy'iyo bwite, kuko iyo umaze kumenya ko umutima wawe uriko uratera cane, ijwi ryawe ririko riraduga cane, ukamenya ko uriko urashaka kuvuga cane gusoma uko wahora uvuga, uba uronse akanya keza ko kuvuga uti reka mpagarikire aha simpave nshavura. Udahagaritse usanga washavuye. Ico ni ikintu kizotuma wiga neza ingene utwara ishavu ryawe. Ni naco kintu tugiye kwinjiramo mu gace gakurikira, aho tugiye kuraba yuko ishavu atari ico kibazo. Bwavyo ishavu si cyo kibazo, ahubwo ingorane ni ingene turifata. Ishavu turyakira gute? Reka dusubire kwibaza ikibazo twatanguriyeko. Mbega ishavu ni ribi? Yoba ari ribi by'ukuri? Inyishu ni oya, sivyo. Ishavu na marangamutima asanzwe, ariko iyo ridatwawe neza rishobora kuba ikibazo. Ca kigo APA kivuga ko ishavu ritagenzuwe rishobora guteza ingorane mu mibanire, mu mibano n'abantu, mu kazi no mu buzima bw'umuntu muri rusangi. Kandi hari ikintu gihambaye, ntushobora guhitamo ibintu byose bizogushavuza, ariko urashobora kwiga guhitamwo ico ukora umaze gushavura. Umuntu ashobora kukubabaza ntaco hindura, ntushobora kumubuza ko yo kubabaza, oya. Umuntu arashobora kubwira ijambo rikubabaza, ntushobora gusubiza inyuma ibihe ngo ntarivuge, ntibikunda. Umuyobozi arashobora gukosora, ntushobora kumubuza gukosora, ntikibaho. Umugenzi arashobora kukwanka, yahora gukunda ariko akakwanka, cyangwa akora ikintu kikubabaza, ivyo we naco ufise ubihindurako. Umuntu ashobora guhemukira agakora ibintu utarumwitezeko. Umwana wawe ashobora kwanka kukumvira. Tufatire umuvyeyi, umugabo cyangwa umugore wawe ashobora gukora ikintu utishimiye. Ivyo ntushobora kubigenzura, nta na kimwe ufise ushobora kubihindurako, ariko hari ikintu kimwe kiguma kiri mu bubasha bwawe, ico uzokwishura uko uvyakira. Kandi iki nico tuzoraba mu bice bikurikira. Ubu tugiye kuraba ikibazo c'ingenzi cyo kwibaza, ikibazo ngira akamaro cyo kwibaza. Muri iki kibazo ngira akamaro cyo kwibaza, tokwibaza ruti iyo jewe nshavuye canke iyo wewe ushavuye, shabibaza uti ninde yanshavuje? Ahubwo aho kwibaza uko, gerageza kwibaza uti ni giki nari niteze ko kiba ariko ntikiri nko nabishaka. Iki kibazo kirakomeye kuko inyuma y'ishavu hakunze kuba hari ico twari twiteze ku kintu. Wari witeze ko umuntu akubaha ariko ntiyabikoze, wari witeze ko umuntu akumva ariko ntiyakumvise, wari witeze ko ibintu bigenda neza ariko vyagenze nabi, ntivyagenze neza, wari witeze ko umuntu agira ico akoze ariko nta na kimwe yakoze, curashavura. Nico gituma rero kwimenya ari ikintu ngira akamaro. Kumenya ivyo witega, kumenya ibigutera ubwoba, kumenya ibikubabaza, kumenya aho ufise intege nke, kumenya naho umubiri wawe utangurira kumenyesha ko ishavu ryawe riko riraduga. Iyo umaze kumenya ivyo bintu byose, ubutanguye kuronka ububasha bwo gucungera ishavu ryawe. Mu gusoza none ino episode ya mbere tuvuga iki? Muri ino episode ntitwize yuko ushobora gukuraho ishavu ryawe, oya. Kandi ntitwize ko wokwigira umuntu atagira ishavu, ntibibaho. Uyu munsi twize ikintu ca mbere kandi gihambaye. Ishavu n'amarangamutima asanzwe umuntu agira rishobora kuba rifise imvo, rishobora gutegwa n'ibiri hanze yacu tudashobora guhindura, rishobora kandi gutegwa n'ibiri muri twebwe indani twebwe dushobora kwihindurira. Rishobora gutuma umubiri wacu witegura kugira ico ukoze, ukaronda gukubita attack, kakira ibintu nk'ibombe kugira ngo wikingire, ugacuza kugira ibitero. Ariko kandi ntitubwirizwa kurireka ngo ribe ari ryo ritwara. Ntureke ishavu ryawe ari ryo rikuyobora, kuko ishavu rishobora kuza mu masegonda make, ariko ingaruka z'ico wakoze uri mu ishavu zishobora kumara imyaka myinshi cyane. Ijambo ushobora kuvuga amasegonda 5, umwana ashobora kugibuka imyaka myinshi.
umugore wawe ashobora kuvyibuka igihe cyose, umugabo wawe ashobora kuvyibuka ibihe byose, umugenzi wawe ashobora kwama avyibuka, kandi nawe ubwawe ushobora kuba wicuza igihe kirekire kubw'ijambo avuze muri aya masegonda 5 cyangwa muri iyo minota 5. Nico gituma hari ikintu kimwe nshaka ko uyu munsi dusigarana muri ino episode. Ishavu rishobora kuza tari urizanye, ariko kandi ukurifata niho ububasha bwawe buri. Kudakira niho hari ububasha bwawe buri. Kudakira niho ububasha bwawe bugaragarira. Mu gice gikurikira tuzokwimukira ku kibazo gikomeye kuruta iki duhejeje kuraba. Kibazo kivuga giti ishavu ishobora konona iki mu buzima bw'umuntu, mu buzima bwawe, mu buzima bwanje, mu buzima bw'umuntu wari we wese. Ishavu rishobora konona iki? Tuzoraba ingene ishavu rishobora konona umubano w'abubatse, rikonona umuryango, rikonona ubucuti, rikonona akazi, rikonona amahoro yo mu mutima, rikonona kandi imbere n'ukuntu abantu bakubona. Kandi tuzorabira hamwe ibintu bishobora kugutangaza cyangwa bigatangaza abantu benshi. Hari abantu batatakaje umuntu kubera ko batamukunda. Hari abantu bamutakaje kubera ukuntu bamufashe igihe bari bashavuye. Gasanga umuntu waramukunda ariko ngene umufashe igihe wari ushavuye bitumye mutakaza. Nimba rero ushaka kumenya ivyo ishavu rishobora gusenyura mu buzima bwawe, ntiyogiye gushonda like kuri ino video, gushonda subscribe kugira ngo video nakorera zizokwamaze gushikira ku gihe. Kandi wamukurikirana kino kinyamakuru ca Wi-Fi Media, uzaronkera vyigo byinshi bishingiye ku bushakashatsi. Check imeno kuri LIF Media, cyo kimwe ko naho nye turakorerayo kugira ngo ntuzohombe ibiganiro bikurikira tugenda turagushikiriza. Njya muri commentaire ndashaka kumva ijambo rimwe uvuga. Wandika ijambo ishavu. Kuko muri uyu munsi utangiye gutahura ko ikibazo atari uko ushavura, ahubwo ari ico ukora iyo ushavuye. Tuzosubira rero mu gice gikurikira. Jewe nitwa Wilfred Irambona, mwakoze cyane gukurikira Wi-Fi Media. Kaze mu gice gikurikira. Bye bye, hasta la vista, ciao. Dusubire muri ico gice gikurikira.